Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye, yaba ari ngaha mu gihugu cacu ciza c'Uburundi, abari hanze y'igihugu ndavuga abari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri hose muri tubaramutse tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse, biterwa n'amasaha muriko muradukurikirana. Ikaze rero ni karibu mwa kino kiganiro cacu c'uno musi co muri kano gatondo k'igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kane uno mwaka turi mu 2026. N'amakuru tugiye kwisunga cane ku biriko biravugwa hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Hari abako baravuga ko intambara zoba ziko ziratutumba ku gihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda. Turaza no gusimbira hakurya gato muri leta iharanira demokarasi ya Kongo, tubabwire ukungene ibintu kano kanya byifashe. Muraza kunkundira dusimbire cyane ku mutekano uri kuravugwa hagati y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu ca Kongo, aho bariko baravuga yuko ingabo z'u Burundi FDNB zagavye ibitero ku gihugu c'u Rwanda ndetse gihitana ubuzima bwa bene igihugu ndetse n'abandi batari bake barakomereka, aho bivugwa yuko vyabaye ku munsi w'ejo igenekerezo rya 17. Iyi nkuru namaze kuba ndayitohoza ndefise 5/5 ndaje ndababwire buri kimwe byose naho bihuriye nino nkuru. Ni inkuru novuga yuko yandaje amajoro nicaye, kuko ino nkuru kanya turiko turayivugana nayitohoje guhera saa 5 z'ijoro kugera isaha 11:18. Ubu tuvugana niho ndiko ndakora ino nkuru kugira ngo ashobore kuyironka mu buryo bwose bwimbitse. Ntutangure muri ino nkuru, ndagusaba kumara kino kiganiro gito cyane tuza kubana tubabwire ukungene ibintu vyifashe, eske nivyo nyamba ari vyo bimeze gute, vyagenze gute. Ibi vyose biri muri kino kiganiro nabateguriye, uzobuhomvye cyane mu gihe tuza kumara kino kiganiro ndiko ndabashikiriza. Muri kino kiganiro kandi turaza kurabira hamwe ibijanye n'imirongo y'urugamba, aho muri Rubero agace gaheruka agace gaheruka kurekurwa n'ingisirikare cy'u Rwanda RDF, bahatoye canke bahasanze ibinogo bigira kuri 5 byuzuye imivyimba y'abantu bagiye baricwa barundwa muri ivyo binogo rusange. Aya makuru yose twamaze kuba tuyegeranya, turaje tuyabahere hamwe mwa kino kiganiro cacu cuno musi. Making sure ko wamaze gukora subscribe, hama tubandanye tubana mu biganiro n'amakuru tuza turabashikiriza. Fyonda like ni ingenzi, ituma bino biganiro vyacu bigera kure kandi hashoboka cyane. Kaze rero ni karibu, jewe nitwa DJ Black, iyi ni BF4 News. Nkuko mwatanguye mubibona canke abenshi mwatakuba mubibona ma televiziyo agiye atandukanye kuva mu gihugu c'u Rwanda, aho bariko baravuga yuko ingabo z'u Burundi FDNB zagavye ibitero simusiga ku gihugu c'u Rwanda, aho bavuze yuko muri ivyo bitero bagavyeyo vyahitanye ubuzima bwa bene igihugu b'Abanyarwanda ndetse abandi nabo batari bake barakomereka nk'uko mwagiye murabibona, aho bavuga yuko ingabo z'u Burundi zarashe abantu bagera kuri 2 bahita bitaba Imana, ndetse abandi bagera kuri 3 nabo barakomereka cyane barungikwa kwa muganga. Ndaje babwire ukungene ino nkuru abariko barayitanga bariko barabivuga, hama tuze turabire hamwe ukuri kw'ino nkuru ndetse n'ivyo bavyinyegeje inyuma y'ino nkuru, turabire hamwe n'ukuri canke n'ibinyoma. Nkuko amakuru mwabandanje muyakurikirana, hari amakuru ariko arasakara hagiye hatandukanye ku bwango bumenyi avuga yuko ingabo z'u Burundi FDNB barashe mu gihugu c'u Rwanda ndetse barasa mu cico abene igihugu bagera kuri 2 b'Abanyarwanda. Bivuga yuko abo bene igihugu bari abarovyi, bakaba barasiwe ku kiyaga Cohoha mu gihe ngo bariko bararoba. Ngo abandi bene igihugu nabo 3 nabo bashoboye gukomerekera ngo muri ico gitero c'ingabo z'u Burundi zagavye ku gihugu c'u Rwanda. Ino nkuru nobabwira yuko igituma iyi nkuru tuyoyemeza, murabizi neza yuko leta y'u Rwanda imaze imisi ivuga ko u Rwanda rugomba kuyitera ibicishije mu Barundi bakeyi b'ipfamutima, ariko kugeza kano kanya zino nkuru ziriko ziravugwa n'ibinyamakuru vyo mu Rwanda, ariko nta RDF yasohoye urwandiko ndetse nta n'ingabo z'u Burundi zasohoye urwandiko ruvuga kuri ivyo bintu biriko birasakara ku mbuga
ngurukanabumenyi sinje ngo ndavyemere kandi sinje ngo ndavyemeze, kuko ibi bintu ni ikinyoma kigaragara, kuko iyaba ari ibintu biri vya nyavyo tuba twamaze kubimenya. Nubwo hoba hari ikidasanzwe cabaye, si mw'ubwo buryo bariko baravuga yuko ingabo z'Uburundi FDNB zagavye ibitero ku gihugu c'u Rwanda. Ibi ndaje ndabifatanye na ya majambo Pacifique Nininahazwe ndetse na ba Magi na ba Alexis Nduhije n'abandi b'ibipfamutima b'abarundi bagiye barashikiriza batunga agatoki igihugu c'u Burundi, ndetse banavuga yuko kiri mu myiteguro ntangere yo kugira ngo bashobore gutera igihugu c'u Rwanda, ndetse akanagiriza Ambasaderi Tirasi Nayiraja yuko ibijanye n'imyiteguro yo gutera igihugu c'u Rwanda ibera mu gihugu c'Ububirigi, ndetse bagahabwa ikibanza na Terasi Nahiraja Ambasaderi w'u Burundi mu Bubirigi. Ikiganiro ciramvuye naragikoze, ariko nzokibashirirako, kiracatunganywa kuko n'ikiganiro casavye umwanya munini n'ubusesanguzi budasanzwe. Niyo mpamvu muri kano kanya kikiri mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo bashobore kugitunganya. Rero muri abo bantu bavuga yuko barashwe, ingendo babwire ubuco ariko bavuga ko barasiwemwo n'abo bantu abari bavuga yuko abo barovyi babiri ndetse n'abo n'igihugu batatu bakomeretse ngo barasiwe ngo mu karere ka Bugesera, umudugudu wa Kanombe, umurenge wa Nyarugenge, nk'uko amakuru ava mu Banyarwanda ariko arabivuga. Umwe yitwa, muri abo bavuga ko bitavye Imana canke bapfuye, Ntegirizaza Evariste w'imyaka 33 na Sibomana Samuel w'imyaka 22. Abo nibo leta y'u Rwanda canke abakora propaganda ya leta y'u Rwanda bariko baravuga yuko aribo bashoboye kuraswa n'igihugu c'u Burundi. Ariko ino nkuru novuga yuko ari inkuru yo kugira ngo bacafuze igihugu c'u Burundi, ari inkuru yo kugira ngo bereke u Burundi yuko buriko buragerageza kugira amajanja igihugu c'u Rwanda. Mumaze imisi mwumva amajambo novuga ko y'agacamutwe canke amajambo biboneka neza ko atovuga umuntu w'umugabo ashikirizwa na Pacifique Nininahazwe, avuga neza nagiriza leta y'u Burundi yuko iriko irategura ibitero ku gihugu c'u Rwanda. Yaravuze yuko ngo hariho ubwato bwa gisirikare bwavuye muri Kenya bwinjira muri Tanzania, amaze kwinjira mu Burundi. Plutôt ntabwo ari ubwato, amakamyo 23 ya gisirikare mo n'ibigwanisho bidasanzwe ngo yinjiye mu Burundi. Ayo makamyo akaba ari mu myiteguro yazoja kugaba igitero ku gihugu c'u Rwanda. Yaravuze yuko hongeye kuza andi makamyo asaga 40, nyamatari 20 nawe yarayavuze, aho mbere plutôt amakamyo 60, aho yavuze yuko ubu mu Burundi hari kamyo zigera kuri 80 ziteguriye neza na neza kuja ku mirongo y'urugamba kugira ngo bashobore kurasa igihugu c'u Rwanda. Ibi ndazi yuko mwabikurikiranye biriko biratangazwa n'inyanka Burundi canke n'uyu mu Pacifique Nininahazwe na Alexis Nduhije na ba Marguerite n'abandi. Ibi ndazi yuko mwabanje rero uno musi kumva yuko hariho iyindi propaganda kirakora yuko ingabo z'u Burundi FDNB ngo zarashe ku butaka bw'igihugu c'u Rwanda zica bene igihugu, abandi barakomereka. Ni vya binyoma ariko baragerageza kwagura bagrandisa, kuko biramaze kumenyekana yuko bajya ba Pacifique bahawe amafaranga na leta y'u Rwanda kugira ngo bashireko igitutu leta y'u Burundi, kubera ko basanzwe vyitwa yuko bavuka mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose vyavuye kungene perezida w'igihugu c'u Rwanda ariko arakubitirwa ngaha ku butaka bwa Kongo. Tuje kubabwira yuko abasirikare biwe batari bake bo bahasize ubuzima, ariko n'ibihano biramuremereye muri no misi, aho mbere ndibaza muriko murabona ko Donald Trump yaraye yemeje yuko agiye kumwongera ibindi bihano bisa nuko ivya mbere atavyimbiwe. Rero muri make ino nkuru ndababwire ko ari inkuru y'ububeshi, inkuru atayifatiye, kuko nta cemeza na kimwe kiraza kitwemeza neza yuko ino nkuru iri kiravugwa canke iri kirasakara yoba ariyo. Ariko turakomeza tubatohoreze tumenye ukuri kw'ibiriko biravugwa, ariko ukuri kuhari nuko atabitero igihugu c'u Burundi cigeze kigaba ku gihugu c'u Rwanda, kuko kubera ko tuzi umunwa w'Abanyarwanda Baskovia baba bahevye barasara, Baroke baba bahevye barasara, bavuga ati turatewe ikitaraganya, igihugu c'u Burundi kiraduteye. Ariko ndibaza abarundi benshi barafise ikintu bagirako. Sokuru yadusigiye nyakwigendera Pierre Nkurunziza, Uburundi ntabwo butera kandi ntabwo bushotorana, Uburundi bwitegeraho. Rero mu gihe Uburundi
ivyo bintu bwobikora boba baciye kubiri n'ivyo sokuru yagiye atubwiye, kandi murabizi yuko na generale Neva yavuze yuko Uburundi budatera kandi Uburundi butaza busotorana na rimwe, ahubwo Burundi bwitegerako kugira ngo bushobore kwikurako umwasi aba yabuvogereye, nk'uko amakuru yacu twabandanije tuyabatoza canke uko vyagiye birashikirizwa muri rusangi. Rero nobabwira yuko tuzakomeza kubabwira vyinshi, tuzakomeza kubatohoreza ayandi makuru menshi, na cane cane kuri ibi biriko biravugwa bambika urubwa, bambika ibara igisirikare c'Uburundi yuko coba cagavye ibitero ku gihugu c'Urwanda. Aya makuru yose turaza kuba tuyegeranya neza kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza. Muri kino kiganiro nari nababwiye neza yuko muri Rubero n'agace gaheruka kuva mu minwe y'inyeshamba z'igihugu c'Urwanda, maze haza Wazalendo ndetse na FARDC, ariko amakuru tumaze kuronka nuko FARDC ikihashika yahasanze ibinogo bitamenyekanye vya benegihugu M23 yagenda irica abantu ikibaronda muri ivyo binogo, nk'uko bavyanditse umutwe w'amajambo bagize bati M23 RDF imaze kuva muri Rubero basanze ibinogo bitanu biciyemwo abantu bataramenyekana igitigiri. Ibi bintu u Rwanda rwabikoze mu gihe rwari rwamaze kuba rufata kano gace ka Rubero. Tuja tubabwira yuko ubwo nyene leta ya Kongo ikimara kubona ivyo bintu yahise isohora itangazo ikitaraganya, ndetse ishira ukuri ahabona, aho ari itangazo ryasinyweko na Colonel Moyize Kabunga. Aya niyo makuru twamaze kubatohoreza, ndetse mu nkundire ce ndabasomera bimwe muri iryo tangazo ryasohowe n'uyu mu Colonel Moyize nk'uko yabimenyesheje mu itangazo yashize ahabona. Murumva neza yuko ari akamaramaza kumbure bica biboneka neza yuko mu bice vyose z'imenyeshamba zagiye zirafata bagiye barica bene gihugu mu buryo budasanzwe, ko uno musi muri Rubero baharekuye bagasanga hari ibinogo vyatikiriyemwo abantu, bisigura yuko ahandi hose bari basangamo ibinogo, basanga ahantu M23 yagiye iricira abene gihugu. Reka ndabasomere rino tangazo ribivuga, ryatewe ku mukono na Colonel Moyize. Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho bakibandika ati Front Populaire pour la Libération du Congo FPRS. Baca bavuga ati itangazo ku bwicanyi bwakozwe na RDF AFC M23 ikasisi muri Rubero. Inyuma yaho bamwe mu bagize umuhari wa RDF M23 bavuye mu duce tumwe tumwe twa Rubero, abasirikare bacu bagiye gucungira umutekano w'abanyagihugu mu bibanza vyari bimaze igihe mu maboko y'umwasi. Tugeze ikasisi mu murongo wa Kipese Runyasenge, twasanze hari ibinogo bigera kuri 5 vyahambwemo abantu benshi, ivyo bitwa fosse commune. Biri mu bibanza bigera kuri 2 bitandukanye vyari vyacukuwe n'umwasi muri ikasisi. Kabiri, biri ahantu hambere n'aha gatatu. Turafise ingorane zo kumenya igitigiri nyaco c'abantu canke c'abene gihugu bahambwe muri ivyo binogo rusangi, bamaze kwicwa canke bamaze guhitanirwa ubuzima n'igisirikare c'u Rwanda RDF. Nico gituma dusaba inzobere zo mu muryango mpuzamakungu kuza gukora amatohoza kuri ivyo binogo vyahambwemwo abantu benshi, kugira ngo ukuri kumenyekane, nk'uko amatohoza nk'uko iri tangazo ribivuga. Basavye yuko abahinga canke inzobere mpuzamakungu bamenyereye ivyo bintu bohashika kare, kugira ngo bashobore kurabira hamwe igitigiri c'abene gihugu boba barahasize ubuzima. Iyi niyo nkuru novuga yuko idasanzwe canke inkuru yababaje abantu benshi cane
ngaha ku butaka bw'igihugu ca Kongo. Rero ino nkuru turaza gukomeza tubatohoreze ndetse ntumenya ibitigiri vy'abashoboye kuhasiga ubuzima, turaza kuza tubibabwire ata kibazo na kimwe kuko twaravyiyemeje. Murabona neza yuko ataco tutagira kugira ngo dushobore kuza turabagezaho amakuru yose ashikiriwe canke amakuru yose aba ariko aravugwa ku mirongo y'urugamba n'ahandi hagiye hatandukanye nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero wewe wamaze gukora subscribe warakoze ikintu kizima, ndetse binatuma amakuru canke ivyo tubahaye vyose biza birabashikira ata kibazo na kimwe. Turaza gukomeza tubatohoreze ayandi makuru. Amakuru ni menshi kabisa, ariko aho bukera turaje tubabwire amakuru y'ibiriko biravugwa ahagiye hatandukanye. Rero ku yandi makuru y'isi ava ahagiye hatandukanye nuko ari makuru meza, novuga inkuru abantu benshi yari yabababaje, yari yatumye bimwe mu biva muri peterole vyari vyaduze ibiciro bivuye ku muhora wa Hormuz wari warugawe na Irani mu makimbirane bari bafitaniye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko inkuru nziza nuko uno muhora wa Hormuz wahejeje kugururwa. Irani yo yavuze yuko ubu bashobora kurengana. Trump ndetse nawe yamaze kuvyemeza. Uyu muhora wari watumye bamwe mu bihugu bitari bike ibijanye na peteroli biduga cane, ugasanga abantu bariko baragira ibibazo nice cane abagura ano ma essence. Ariko nobabwira yuko vyoba bigira bisubire mu ngiro canke vyoba bigira bisubire gutora umurongo, kubera ko aho vyari bisanzwe bica hose huguruwe ata kibazo na kimwe nk'uko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero reka ndabikebanure mwebwe mwese mudukurikirana, ariko imbere yuko ndabikebanura nagira ndababwire ndabatera inkuru y'ibijanye n'uno Pacifique nababwiye muri ino nkuru abenshi bataratahurwa. N'agakuru gato nabateguriye ngomba yuko tuyagana mwebwe mudukurikirana kugira ngo namwe muze kuza muri commentaire mugire ico mubivuzeko. Ku bijanye n'arya makamyo Pacifique amaze imisi avuga ngo yuko yuzuye ibigwanisho aje gutera igihugu c'u Rwanda, uriko uramwumviriza womengo igihugu ni ca se wiwe canke ni ca nyina wiwe. Tukibagira neza canke leta y'u Burundi n'abarongozi b'ubundi mu bindi bihugu bakibagira neza uyu Pacifique ariko araturira ateranya abarundi n'abandi, yuko hariho umutahe umurondeza canke ari mu baronderwa muri babandi 34. Ubu Pacifique agera 10, aho mbere nobabwira yuko ko kizira aha Pacifique umengo ibintu vyose igihugu gikora kirabaneka. Igihugu kiguze ibigwanisho umengo vyamubabaje, igihugu cubatse ibarabara umengo vyamaje. Donc biboneka neza yuko ari wa muntu atifuza iterambere ry'igihugu, mugabo bakaza bakigira aba revolutionnaire canke bakigira abakunda igihugu. Ariko noce ndabaza ati mbega Pacifique abwira abanyarwanda ngo aho amakamyo zuzuye ibigwanisho ageze mu Burundi ngo bayagire gute n'ibindi vyinshi donc agomba kuvuga yuko Uburundi bugira butegwe. None hari igihugu kitagura ibigwanisho? Nyamba barabonye Uburundi buriko burazana inkoho n'amamodoka menshi, nuko ari ibigwanisho bari baguze kandi ata gihugu na kimwe kiriho kugura ibigwanisho. Nyamba baciye bikika ati u Rwanda ubu bishobora kurasa mu Rwanda, u Rwanda nigwasotora Uburundi nyene birya bizorabayo hama biharase. Rero novuga yuko bareke gusha bwoba, bareke kuzana ububeshi bwabo. Novuga yuko ndetse Pacifique areke kwita mu vyari vyose, kuko Uburundi bufise ububasha n'uburenganzira bwo kugura ibigwanisho, kuko n'igihugu. Ntabwo Uburundi ari quartier, ntabwo Uburundi ari ubwo umuntu umwe. Ivyo bigwanisho bikoze ni ugukingira igihugu hafi ndetse na kure yaco, kuko murabizi yuko igihugu kitagira ibigwanisho ntabwo kiba cubashwe. Ni nk'urugo rutagira umupapa, murabizi yuko ibintu biba bidasanzwe. Uriko uraraba uno Pacifique ubona nkaho asa nk'uwushaka kubwira abanyarwanda
yuko afise amarokesheni y'ahari ibigwanisho biri gutembera mu Burundi, ariko akibagira yuko ibi bigwanisho bitari mu Rwanda biri ku butaka bw'Uburundi. Rero singomba kumuta umwanya canke kurindira vyinshi ashobora yagiye aravuga, ariko reka je mbere ndabikibanure kuko ndanafate n'akanya ko kuryama. Murabizi yuko nari nirariye itiro kugira ngo nshobore gutohoza ino nkuru yaba ba Pacifique, ariko reka niryamire kumbure ndaza kubashikiriza ayandi makuru. Nshimire cane buri wese twabanye muri kino kiganiro c'aka gatondo, ndizera yuko Uwiteka Imana bikunze twongera kubana mu biganiro vyacu vy'uno munsi. Amakuru ni menshi kandi ndahari kugira ngo nshobore kubaha buri kimwe kibiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Jewe nitwa Cody the Black, iyi ni B Info News. Bye bye.